urabana nawe. Erega mwami wasezeranye kuzobana na Mose, kurya wabanye na Mose wabanye na Nkurunziza. Igihe wabana nami urabana na Evariste, uramuyobora Gitandara, urabana nawe uramugirira neza, uramwicarika mu ngoro kwa Ntare, uramwicarika muramuhangaza, uramuziga y'amavuta yawe yo kuganza, uraturatweka abarundi kumwumvira mwami, kumwe twumvira Nkurunziza nyaguhora ku ngoma, twe tumwumvira inshuro nyinshi. Uhoraho uri Imana nziza. Erega mwami Imana warabonye ko bibereye abari baduhanze n'abashaka kuduhangara ubugaranira muri ya mazu. Uhoraho natwe duhindira kwitegurira amatora. None mwami Imana yako turiko dutegura amatora meza. Intsinzi mwami waramaze kuyitwemerera byinshi. Ibindi duhera ubu Uhoraho urabana nacu. Bagumya banga. Uratuzitirira mwami abakenyera rugamba, ibiswi by'inkona bahumure nyaguhora ku ngoma n'imbonera kure. Uratwiyereka nk'Imana mwami Imana uraduhangaza, uratwandika ko kirazira nyaguhora ku ngoma. Urandeka kirazira ku Barundi, urandeka kirazira ku bagumya banga, ntihagiye n'umwe azoduhangara. Bazoyagume mu mazu biyugaranye Gitandara kizimana nge baze kwikangura twahejeje amatora. Uhoraho utwandike ko kirazira Kagame azoturabe atubure. Uhoraho Amerika izoturabe na bya bigwanisho byabo batubure. Uhoraho Union Européenne inama zose bazokoranya ku Burundi turabasabiye kutumvikana. Inama zose bazokoranya ku Burundi turabasabiye kutumvikana nyaguhora ku ngoma. Uratugira ihanga nkuko babidusezera. Aragutambira mwami nka Udi, aragutambira n'umutata uri aragutambiye mwami n'umutamanura koro.